Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya nino ku mugabane wa Aziya, mwese kandi mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, amakuru n'ibiganiro tugenda dutohoza bize bikugerako umwanya ku mwanya. Amakuru rero azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi ni amakuru ateye igomwe. Iduzwa ry'ibiciro ngaha mu gihugu cacu Burundi rirateye agashavu ndetse n'urunturuntu ngaho mu bene gihugu. Abasenyeri batandukanye rero bakaba batanguye guhanura umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku ngingo vyibonekeza ko ari iz'agahotoro, naho ari ingingo nziza ariko bikaba vyibonekeza ko ari iz'agahotoro ku bene gihugu b'igihugu c'u Burundi. Ibiriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'u Burundi rero bakaba bavuga ko bahanura umukuru w'igihugu kugira izindi ngingo afata kugira ngo zikingire abene gihugu cane cane abantaho nikora, kuko aribo bafise canke bageramiwe cane cane n'ubutunzi bw'igihugu nkuko bigenda bishikirizwa. Naho mu yandi makuru nayo tukaza kubabwira ico abo bihebeye Imana bariko barahanura umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kwipfunga ry'ibihangange biriko biragenda bivugwa ko ashaka kubita muri yompi akabihagarika nkuko umugambi yaciye awuvuga ko awufise ubwo yatahuka ava mu bihugu vy'Uburusiya n'Ubushinwa, aho yari yitavye inama zari zakoraniyeyo. Umukuru w'igihugu rero agishika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior ca Bujumbura akaba yaraciye ashikiriza ko hari umugambi wo guta bamwe mu bihangange bikomakomeye cane muri yompi, abigize ibihangange tumvira amategeko ndetse n'amabwirizwa ashirwako n'ingingo z'umukuru w'igihugu. Ako kagwi kaburabuza ibikorwa vy'umukuru w'igihugu ko agiye kugahagarika akabashira mw'ibohero. Ivyo rero abasenyeri navyo bakaba bagize ico bimuhanurako. Makuru yacu rero ntuzuje kure, ido nido ry'aya makuru ni mukanya isase. Nkuko twari duhejeje kubivuga rero, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arabandanya guhanurwa n'abajejwe intwaro batandukanye mu bisata bitandukanye, haba abakirisu mu mashengero atandukanye, aho bariko baramubwira ko rero ingingo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko arabandanya afata vyibonekeza ko ari ingingo z'agahotoro zishobora kugeza igihugu ahatemba, zikaba zoyishira mu manga nkuko amakuru ariko aragenda avugwa. Guhagarika Generali Prime Niyongabo ndetse n'uwutwara umugambwe wa CNDD FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo ngo biraboneka ko ari akamaramaza umukuru w'igihugu ashobora gukora bigakurura injyane zikomakomeye cane ngaha mu bene gihugu, cane mu gisoda c'u Burundi no mu mugambwe wa CNDD FDD. Barabona ko guhagarika Prime Niyongabo vyoteza injyane mu gisirikari c'u Burundi ndetse bitaretse n'umugambwe wa CNDD FDD, kuko hari abasoda bashigikiye Prime Niyongabo ndetse akagwi k'abagenero batandukanye bashobora kuba bari inyuma ya Niyongabo. Abo ngabo ngo bakaba bashobora gukora ibintu bitari vyiza, bashaka ko Prime Niyongabo avanwa mw'ibohero canke atarijanwamo kugira ngo babandanye kumukingira, bivanye nuko ivyaha Niyongabo agenda yagirizwa ari ivyaha bikomakomeye cane bishobora no kugeza igihugu ahatemba mu gisoda c'u Burundi kigahita gisambuka. Ivyo rero bakaba batanguye guhanura Ndayishimiye ko agomba guhagarika uwo mugambi wo kubata mu mvuto. Navyo vyo kuri Generale Murantunga, vyo kuri Colonel Reveriyano Ndikuriyo aramutswa umugambwe wa CNDD FDD, navyo biribonekeza ko kumuhagarika bishobora gutera injyane mu mugambwe wa CNDD-FDD. Abashigikiye uyu mugabo Colonel Reveriyano Ndikuriyo bo mu mugambwe wa CNDD-FDD cane abo abandanya gufasha mu mabi atandukanye bakaba bakora ibintu bibi
cane nk'uko amakuru ariko aragenda n'izo mvo rero biriko biravugwa ko abasenyeri nabo baciye bahaguruka bagira ico bashikiriza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye batazira Generali Neva kazina k'ubuhizi, bamusaba ko rero yohagarika urwo ruhigi ariko arakorera bagenzi we baciye bagwanana, abaciye basangira akabisi n'agahiye bakiri inyeshamba, bakiri abagwanyi inyeshamba za FDD. Ivyo vyose umukuru w'igihugu akaba avuga ko we ahari witeguye ko bahangana, araze bahangane kuko ngo nta numwe wo gutinya, nta mujenerali agira ico atinya, nawe ni generali. Ariko ababikurikiranira hafi bakaba babona ko Neva atariko araraba kure cane ngo arabe injyane bishobora gukwegera igihugu. Biraboneka ko bishobora gukwegera akarambaraye igihugu ingingo umukuru w'igihugu abandanya gufata, ngo naho muri politike nyine ukuri ngo kuba kuryana cane, bakavuga ko ukuri kose atari ngombwa kukuvugwa. Umukino wa politiki ngo habamwo ibitambo bigomba kwitangira abandi bikagira ico bikahasiga ubuzima nk'uko amakuru agenda abivuga. Bakaba basaba umukuru w'igihugu rero guhagarika izo ngingo z'agahotoro kuri ivyo bihangange, ngo abasuma n'ubundi ntibazohera ngaha mu gihugu c'u Burundi kuko bazobandanya kwiba, nabo azoshira ku ntebe azoha ibibanza bikomakomeye cane nabo n'ubundi bazokwama biba. Bakavuga ko rero ikena ry'igihugu c'u Burundi rikogwa na bamwe mu bategetsi bakomakomeye cane, ari vy'umukuru w'igihugu we atumva na gatoya, atavyumviriza ukuntu igihugu kibandanya gukena kandi gifise vyose. Naho iyo bari kuri publique canke ahagaragara canke ahaboneka, vyibonekeza ko Reveriyano Ndikuriyo no mukuru w'igihugu umengo bafitanye ubumwe, barakorana neza, ariko ngo mwibanga rikomakomeye cane nta numwe afasha undi, kuko umukuru w'igihugu yarabandanyije kugenda avuga ko nta miyabaga myiza iri inyuma yiwe yo kumufasha gutwara ubutegetsi bwiwe. Avuga ko rero hari akagwi k'abantu biyita basamuragwa, kandi ngo abo atari basamuragwa, biyita bene samuragwa, kandi nta ngoma bazohava batwaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo yaciye avuga rero akaba atabandi ari abipfuza kumutembagaza ku butegetsi kugira ngo bafate ubwo butegetsi. Avuga ko bene samuragwa barazwi, abo ngabo bavyiyitirira ko ntavyo bazokwama bashikako. Mu gihe umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo bivugwa ko agenda bonekeza canke yishira imbere, vyibonekeza ko yipfuza kuzoja mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu gihe Varisito Ndayishimiye yoba ahavuye. Yipfuza ko umugambwe wa CNDD-FDD ari we wazotanga mu gihe c'amatora kugira ngo abe ari we yawuserukira mu myiyamamazo izoba mu mwaka w'2025. Ivyo vyose rero umukuru w'igihugu akaba yabibonye, akabirabira kure ko hari ako kagwi gashigikiye Colonel Reveriyano Ndikuriyo mu mugambwe wa CNDD-FDD gashobora no kumwamamaza, akaba ari we aserukira umugambwe wa CNDD-FDD mu gihe c'imyiyamamazo, mu gihe co kwitoza kuba umukuru w'igihugu. Varisito Ndayishimiye rero akaba we abona ko abo ngabo ari abasuma bakomakomeye cane, abasuma banyonya itunga ry'igihugu, abasuma ataho boshikana igihugu sivye kugitembagaza mu manga nk'uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abishikiriza. Ariko abo ngabo bose babona ko Ndayishimiye ataborohereza mu kwiba igihugu, abo bose abakaba nta numwe azopfa yohirahira amugiye inyuma, bahuse bazoshigikira Colonel Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Prime Niyongabo. Abo bose ni ababafasha mu kwiba itunga ry'igihugu mu kurinyegeza, ku buryo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atashobora gutahura ukungene biba vyaciye bigenda ngo iryo tunga ry'igihugu bace baryiba.
fyonda subscribe uri gukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamuca ujya ngaha iburyo ufyone no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru n'ibiganiro dutohoza bize bigushikira umwanya ku mwanya.